tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Umunsi ndaza kubasubiza inyuma rwose y'ubuzima, inyuma rwose mu buzima. Kuko udasubiye inyuma, kubu nigashima, kazoza nigashima. Amashimwe avunduruka muri kahise, avukira muri kahise. Muri kahise ni umuntu akurayo ishimwe. Praise God. Murashobora ngaha hari umuntu ari yicaye ngaha yigeze gusenga Imana ati Mana nkamwe iyi diplome woyimpa nzogushima. Diplome ikaza nashima Imana. Niba bimve ngo amashimwe ari muri diplome. No, amashimwe ari muri diplome. Amashimwe ari mu kwibuka. Bose ni bafite diplome. Amashimwe ari hagaze ahantu umuntu abanza kwicara gutya agakura amaso kuri preza akaraba kahise. Arabye kahise ubwo nyene ikintu cyabizana bizamura muri bishimwe. Alors iki nico uyu umwe yashoboye, cyenda abandi batashoboye. Icyambabaje nuko benshi ari watashimye agashima umwe. Nese cyamutangaje ati none je narinzi ko n'amaburi buri hari kuza batanu. Cyenda nyine bose. Kubera harimo comprehension ikomeye cyane. Ni bake bibuka basubiza amaso inyuma iyo bari imbere. Kwibuka biragoye gusumba kuraba imbere gutya. Kwibuka biragoye gose gusubiza amaso inyuma ku ntango y'ivyo bintu bitaraba. Hari umuntu ibaza ngo biroroshe, mbwe ivyo nivyo bigoye. Ati basubize gute ko bigoye? Raba byashoboye umwe, cyenda byarabananiye. Nibe bintu wasengeye kumbure utatanzishimwe ku Mana. Nibe bintu wasengeye kumbure utigeze ugatoka. Ndagushimiye kuri iki, ndagushimiye kuri iki, ndagushimiye kuri kiriya. Kino gihe turimo ni gihe cyo gushima Imana. Praise God. No sema ko cyenda bataje gushima kaza umwe. Ikindi kintu kinatangaje, haje umunyamahanga. Cyenda bose barabisirayeli, barabayuda. Nga umwe yari mu Samariya, yari umunyamahanga. None kubera iki akandi kantu k'inzitizi yo gushima? Inzitizi ya mbere ni ukutibuka. Inzitizi ya kabiri ni ukwibaza ko wari ubibereye. Praise God. Buri Imana Yesu yarigeze kuvuga gutya, avuga ati jewe sinofata umukate w'abana ngo ndawutuka. Yari kavuye iki? Yari kavuga ati mwisanzwe sinofata ibintu vyagenewe abayuda hama ndabiye abanyamahanga. Burudire yuko Yesu ari gengera bivuga clairement, akavuga ati jewe naje kubwira ihanga kubw'ubwoko. Amen. Kuko kumusaraba niho natwe twagiyemo. Mubwire amen. Ngo rero uyu mugabo habaye igitangaza, akira mu bandi atayisipoze gukira. Akira muri cyenda bari baribereye, bari babimerita. Nga akira muri bo wewe atabimerita. Kumbure ngiyo cyenda muri bo bacha bavuga ati twe twabimerita ndayitwara abayuda. Acha bavuga ati Imana ishimwe turocisho twayituhereye hama bacha baritahira. Nga wundi aribuka jena mu Samariya sinari mbere no kwakira igitangaza. Mugacha bavuga ati jewe rero reka wagende, jewe ntabimerita, reka ngende gushima Imana. Acharaza Yesu avuga ati kumba umunyamahanga baraga president umunyamahanga ni wagarutse gushima kubera ikaje umunyamahanga we yiyumva tabimerita, yumva tarabikwiriye, yumva atacho yasumbye abandi, yumva ari binini cyane.
cyane kuri we. Nshuti yanjye biratangaje igihe cyose Imana izo gukora ibintu wari wumva kumerita nta shimwe uzofuha Imana. I know nta shimwe uzofuha Imana. Mugabo nagomba kubwira ngo ivyo Imana idukorera ntabwo twari tubimerita. Ivyo Imana idukorera idukora ku bw'ubuntu bwayo. Haleluya. Franzi gituma abantu benshi badashima avuga ati none ndi cyane mu gishasha ndi umwana w'Imana none bikubeye kinari kubikorerwa. Hey, nshuti yanjye ndakunda kubwira ngo ibyo dukorerwa ntitubikorerwa par mérite. Tubikorerwa kubera Yesu umuntu bwiwe yatugiriye. Haleluya. Haleluya. Nimba utahura ko ibyo wabikorewe ku bw'ubuntu bw'Imana, urafise impamvu zo gushima Imana, urafise impamvu zo guhagarika ivyo urimo ugafata akanya ukavuga ati Mana akira amashimwe ubereye. Haleluya. Haleluya. Uyu mugabo ariyumvira ati burya jewe sinenda bikwiriye, acabaza bya Yesu ati burya jewe narinje kugushimira. Banyuma nkiki kwa kanyine mbere ko navansa, kimwe mu bintu bibloka amashimwe y'abantu mu kwizera ko babimerita. Reka nabivuga ubundi kuntu mu kwizera kutariko kuri mu mitima yabo. Reka nk'ubu ndabafashe kugaruka somera 2 Corinthiens 5:17. Angoma ndabafashe kugaruka. Ego. Nuko rero umuntu wese yari muri Kristo. Twese tuvuga ati umuntu ari muri Kristo. Muri gace mwataye. Vuga cyane ati umuntu ari muri Kristo abari cyaremwe gishasha. Aravuga ati ndi cyaremwe gishasha. Vuga ati ndi cyaremwe gishasha. Bandanyuheza. Ibya kera biba bihise byose biba bicitse bisha. Ibya kera biba bihise byose biba bicitse bishasha. Nimubona kwiveza iryoshe irashobora kuba intambamyi ikomeye cyane byeke gushima Imana. Ngana gufashe neza. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyane gishasha, ivya kera biba bihise. Ari umuntu biveza akavuga ati ndabitoye ndi cyane gishasha singira kahise. Ubuze kahise urabuze ishimwe. Amuvuga ati pasa turi muri Kristo Yesu ndi cyane gishasha, ivya kera biba bihise burya nta kahise vise. Rero nundondere mu bantu nundondere muri kahise kuko muri kahise sindiyo. Udafise kahise hamuna cyashika kuri 14 nganyene bavuga gute mwirikirane ngakwe mwirikirane kungango netabisa kana muri we kuko urukundo rwa Kristo rutugobera kandi cyo tuzi tudakekeranya nuko umwe yapfiriye bose nuko rero bose barapfuye. Ugati narapfuye. Arimo aravuga ati okay igihe Yesu yapfa nanjye narapfuye kandi igihe yazuka nanjye narazutse ngandi mushasha. Ati rero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yicaye mu gishasha, uwakera yarapfuye na kahise vise mbere mu bababariwe sindimwo kuko wababariwe n'uwakera yarapfuye. Je ni mushasha nta mbabazi z'Imana nigeze nakira kuko wababariwe yarapfuye. Ubundi ugize iyo comprehension urahigiye kwicara imwe rizima ibijyanye no gushima Imana kuvyerekeye ko yakubabariye. Kuko bavuze bababariwe we niwe yumvamwo Yesu yakoze igikorwa kinini cyane kugira ngo atubabare ibyaha byacu. Yashesha yiwe maso kugira ibyaha byacu bibabarire. Mbere hari umuntu avuga ati jewe ndi cyane mu gishasha mbere mu babariwe sindimwo kuko wabariwe yaciye yapfa igihe Yesu yapfa. Nuona usiko gutahura gutyo hari ibintu byinshi cyane wishe kuteke gushima. Ati kuteka pastor bavuze ukena nurimwo kuko icyane mu gishasha ni gikena. Praise God. Urose ubutunzi urazi komporete mu cyukira tuvuga ati nundi gargaratevye aho gargaratevye cyindi cyane mu gishasha ubutunzi gargaratevye nushobora kuronka ishimwe mu vy'Imana iguhaye kubera iki wumva ubimerita ahubwo n'Imana yaratebeje kuko urabimerita mbere kose. Haleluya. Umwana mwana cyakwe tuneka pasi mwone ibi bintu twokwizera gute ko turi vyame bishasha
kandi vya kera vyahise nga kandi tukagumana ishimwe ry'Imana mu mitima yacu kuvyadukoreye. Baza munyumvirize abantu b'Imana, uravye ingene Imana yaremye umuntu, yamuremye kuba mu masa ngahe? Amasi abiri, isi y'imwemu n'isi y'umubiri. Alors isi y'imwemu reka fate ko ari hariya Clement ahagaze, isi y'umubiri nayo fate ko ari ngaha ahagaze. Alors ijya si y'imwemu hajya niyo hari ivyo Yesu yakoze, apana we ivyo wakoze. Hajya ni hari ikintu na kimwe wowe wakoze, hajya hari ibintu wakorewe na Yesu. Yesu yasheshe amaraso yiwe aguharira ivyaha biri ngaha, biri mw'isi y'imwemu. Yesu yigize inkoro ku musaraba kugira wagutungishe biri hariya mw'isi y'imwemu. Yesu yigize icyaha ku musaraba kugira wowe ukigororwa kw'Imana biri hajya mw'isi y'imwemu. Alors bijya byakoretse hajya ni yari devoir yawe, yari devoir ya Yesu. Myandi majambo wewe muri bijya na contribution nimwe wagizemo. Praise God. Alors mbega ndafise droit yo kuvyizera, ego ndafise droit yo kuvyizera, ngamegeye kuvyizera nizeye igikorwa ciwe mwici wanje sindagikora. Kandi rero nagomba kumenyesha bijya Yesu yakoze ni vyiza, biragorotse, birakomeye, nga nta muntu umwe vyotwara mw'ijuru adashizemo ibikorwa vyiwe. Ivyo Yesu yakoze nta muntu n'umwe vyokwiriza mw'ijuru nawe udashizemo. Muyandi majambo wowe ushira mw'iki, uravyizera hama ukabipratika. Haleluya. Ivyo Yesu yakoze nivyo bidukiza, mugabo tubivanze mu kwizera kwacu. Muyandi majambo bijya Yesu yakoze ntiyabikoreye abakristo gusa, yabikoreye isi yose n'abanyabyaha barimo. Mugabo nta munyabyaha azoja mw'ijuru kubera bijya Yesu yakoze. Kubera iki? Nawe naco yashize ku vyo Yesu yakoze. Kuko ivyo Yesu yakoze bigukorere utegerezwa gushirako ikintu wewe. Vyumvikana ngo n'ubutunzi yaduhaye kugira ngo kugire ikimazi, wowe ubwiza gushirako ikintu. Nimba agakiza arico dushirako kugira tukaronke, n'ubutunzi n'ukugororoka n'ibindi byose yadukoreye hariho participation yacu itegerezwa kujamwo. Bitugire ikimazi. Haleluya. Hari umuntu acavuga ati pasa yo yajewe singendeshwa n'ibiboneka, je ngendeshwa n'ivy'impemu. Okay, acavuga ati aha rero ngaha jewe ntundabe, je ndagororotse kubera biriya Yesu yakoze hariya. Yes, uragororotse kubera ivyo Yesu yakoze, but Imana ntiyaguhamagaye kuba mw'isi imwe aho wowe wipermese kuba mw'isi impemu gusa. Imana ntiyaduhamagaye ngo tuwe mw'isi imwe. Hamuna cyo gati pasa je nicanye na Kristo ahantu ho mw'ijuru. Ahantu ho mw'ijuru ni he? Ntihajya mu buryo bw'impemu. Ni imvugo y'impemu y'Imana. Hamuna vuga ati nicanye na Kristo ahantu ho mw'ijuru. Yes, wicanye na Kristo ahantu ho mw'ijuru. Mugabo iyi saha wicaye mu Kabondo, uri ngahe Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura. Vyumvikana ngo utegerezwa kubaho wizeye bijya ngo kandi ukabaho ubuzima ngaha. Hari umuntu w'umunyamubiri akacabaho ubuzima bwo ngaha gusa, ubwari akabwibagira. Hari umuntu rero umunyamwuka cyane akacabaho buriya ahagarika kubaho, akaja kubwira ati jewe ngo mugororotse kubera biriya, je nterajya imbere kubera biriya, je ndakangana kubera biriya, jewe sana Kristo kubera biriya, je meze kubera biriya. Wahagaritse kubaho. Imana ntiyagushizeho kuba mw'isi imwe gusa, yagushize kuba mw'isi zibira. Utegerezwa kubaho bijya ubeho no ngaha. Ngaha rero si Yesu ariko arakora, ngaha niwe uri kurakora. None uri gukora iki? Uri ubaho bijya Yesu yakoze mu buryo bw'impemu, ubibaho ngaha mu buryo bw'umubiri. Nimba muri kumuranyumva mubwira amen. Ku muntu rero yirengagije biriya naho nyene yo buri shimwe, mbwa ku muntu naho nyene ahagaze kuri biriya gusa naho nyene yo buri shimwe. Tunareka pasa mbeho gute? Very simple. Nta gikorwa na kimwe Yesu yakoze kidafite agaciro kuri wewe. Vuga ati narababariwe. Vuga ati narababariwe. Je ndakunda Imana ko yarababariye. Bani Imana, je nimba ari ibintu binjohera, ndaryoherwa no kuba narababariwe. Hari igihe niyumvira nk'inuma je mbamaze gutanga, canke inka mbamaze gutanga kugira mbabarirwe ibyaha byanje. Udafise ferme y'inka. Yesu kubera icyo yakoze narababariwe, nta vyaha bikindiko. Kubera iki? Amaraso yiwe yasheshe. Amaraso yasheshe siyo gusanguye kw'ivyaha yonyene, nashizemo ukwizera kwanje arambabarira.
haleluya. Mu yandi majambo uwundi muntu amaraso ya Yesu yasheshwe kubwiwe ngo atarashira mu kwizera kwiwe ntarababarirwa naho yababariwe. Amen. Igihe Yesu yugurura umuryango, Yesu avuga ngo byose birarangiye, vyarangiye kuri bose. Mugo umuntu atarashira umutima ku byo Yesu yakoze, naho Yesu yozunyene ntazoja mu ijuru kandi naho mu byo Yesu yacunguye arimo. Amen. Mungire amen. Aro ngamuri ubuzima rero tubaho gute? Ivyo Yesu yagukoreye bikure gusa mu buryo bw'impemu, ubizane ngaho biboneka. Hama by'injoyingi. Bishimira Imana. Shimira Imana ko yakubabariye. Shimira Imana ko yakugururiye imiryango. Shimira Imana ko yagize ibyo yagize byose muri Kristo Yesu. Ugende unezererwa igikorwa Yesu yakoze cyaheze, mugabo ukinezererwe ngaho biboneka. Ugishimira Imana ngaho biboneka. Aha niho babaho ibyo Yesu yakoze. Aha niho turiko exprima ibyo Yesu yakoze. Aha niho turiko turagendera mu byo Yesu yakoze. Aha nyene ngaho binose ubinezererwe. Praise God. Kumbure nzoja kure ikindi gihe nerekana ingene iri Yesu yakoze ubiza naho wibaho kandi utabibayeho biguhana, ariko kandi wibayeho ubaha inyungu zavyo. Amen. Ngariro ku muntu rero yavuga ati jewe nicame gishasha ivya kera vyarahise, avuga ati je sinigeze nkora ivyaha, sinigeze mbabarirwa. Mu bantu bazoshimira Imana tuvuze ngo narahariwe acha yumva atarimo, cyo byo ndimbi tagira mu muco. Kubera iki? Ni kubera afise comprehension ivuga ngo mubahariwe sindimo. Uzati haje umuntu ngagashinga intati jewe Yesu yankuye ku cyavu anyakirikana n'abakomeye. Cyavuga ati we cyo cyavu atigiye ko gute? Yesu yakoze ibintu babimenye tijeni cyagira Kristo ari hejuru. Mugabo muraba arapigitse ni sokse yaraheze. Natari karashimi navuga ati je membayo biriya. Ari manu ushobora kudeconnecta isi nk'emu n'isi y'umubiri hama ubeho. Ikunda birafatanye. Ivyo Yesu yakoze mu bitaboneka ushobora kudeconnecta n'ibiboneka hama ubeho. Impossible. Haleluya. Hamuga ati jewe Jesi nigeze ngwara, Jesi nigeze nkena, Jesi nigeze uko no gusuzugura igikorwa cy'umusaraba. Uno gusuzugura igikorwa cy'umusaraba. Kuko ku musaraba niho Yesu yaguhariye ivyaha. Ku musaraba ni ingwara zawe zose zakize. Ku musaraba niho umuga bwawe bwose, ni imibabaro yawe yose, ni intimba zawe zose Yesu yazikoreye. Alors kumniya ibyo bintu vyabaye ku musaraba. Nshuti yanjye nico yita ku mwasi w'umusaraba. Mu buzima bwawe aho ugeze naho uhagaze apari ibyo Yesu yakoze ndabihejeje, hariho n'ibyo abantu bakoze rero. Ari gushima nababwiye ibyo ari byo mu guha agaciro ibyo umuntu yagukoreye n'uwabigukoreye. Wani Imana kwenda kubwira ko nta muntu n'umwe yagize contribution mu buzima bwiwe. Mvuga mvuze yumvikana. Nta muntu n'umwe adafise umuntu yakontribuwe kugira abicaro no munsi. Kugira wicuri no munsi hari umuntu yakontribuwe. Uwa mbere yakontribuwe umuvyeyi wawe. Praise God. Alors uyu mugabo yagarutse gushima yavuze ati nakiri gitangaza nivyo mugabo reka subire kuri source aho byatanguriye. Ubu ni sawa nahumanutse mugabo mbega ibyo kumanuka vyahereye he? Kuri source aho byatanguye ni he? Acha subira kuri Yesu ataniho byatanguriye. Yesu ndagushimiye. Alors nshuti yanje ibyo gukomera kwawe birafise aho byatanguriye. Icuri kirafise aho cyahereye. Ahantu cyambere cyahereye ni kuba mama wawe atakwishe atakurekuye cyangwa gutemwa ibarabara. Urazi ko atanu na hamwe birashoboka ko atamuntu ari kumufunga keze bamufashe iyo agufata akaguterera ahantu mu ntuze umukoro agaca yibandaniza. Birashoboka ko mureko kumufunga batamubonye reka yari kuguhera aho nyene. Purutire yuko Bibiri ivuga ngo musonere so na nyoko. Burya irazi valere bafise mu buzima bwawe, irazi agaciro kabo mu buzima bwawe.
ariko nanjye ndege kuvuga ngo musore so na nyoko muri iyi context mwavuge ngo mushimire so na nyoko, usubire inyuma ushimire so na nyoko. Ati pastor amuravuga ati Jesse nkimufise ntacyo utakimufise, himbaza Imana ko babayeho basi. Muga ukaba ukimufise nuhimbaza Imana ko babayeho, ugenda ubabwira uti ndagushimiye ko wabayeho. Inde so nande agati je papa yarambabaje, yarakubabaje ko yarakuvyaye. Nose mako yakuvyaye arashobora ko yarari isombe nirengarenga bitagira amavuta kugira wewe wige. Siko urushikanga vyumvira, urushikanga kavyibazako kuko mbere birivuga ngo ubakengereye no kuramba nuzoramba. Urazi gituma iraza gaciro kabo mu buzima bwawe. Haleluya. Mvuze ngo subira hehe kubavyiba ubashimire, ugati vraiment ndahimbaza Imana ko wabayeho, ndashima Imana ko wabayeho. Umuntu w'umunyamwuka rero avuga ati jewe ivyo bintu byo gushimira abantu pasa navyo nje ndavyo nkunda, je nshimira Imana yo mwijuru. Reka ndakubwire uri kuribesha, waruzi yuko uwo munyamibembe igihe yasubira gushimira Yesu, waruzi yuko bugi atarazi ko Yesu ari Imana. Ika ntiyagiye kumushimira nk'Imana, yagiye kumushimira nk'umuntu bahuye amugirira neza gusa. Ati pasi ivyo bizi gute? Reka ndabikubwire, uri kurasoma hajya bavuze ngo yaje arahimbaza Imana hama mushikiriye acara mushimira. Myani majambo yaje ari konse ati Imana irahari mu ijuru, hanyuma arayishimira. Mugaje avuga ati mugari umuntu yakoresheje, reka ngende kumushimira nawe. Reka mbende guprove encore. Bibiri ivuga gutya, umunsi umwe Yesu yabagije abigishwa biwe bagendana. Arabaza ati aho mu gisagara bavuga ngo ndinde. Umwe ati bavuga ko uwo buriye Eliya. Aha akabaza intumwa ivyo mu gisagara bibaza. Ati abandi bibaza ko uwo buri Yeremiya. Ati abandi bibaza yuko uwo buri Yohana umubatizi. Ati abandi bavuga ko uwo buri umuvugisha umwe mu bandi atari bwaza. Urumva igisagara cyose nta numwe yaramuzi neza wari we. Achabaza toke ntacho, reka igisagara kinde tukireke. Namwe muvuga ngo ndinde. Bose barabana mu maso. Muga Petero par révélation. Apana kubera kugendana, yabimenye par révélation. Achavuga ngo uri Kristo uw'Imana. Yesu achavuga ngo Petero ndabizi ko utabimenye kubera iminsi myaze tugendana. Ivyo bimenye kubera wishuriwe na data wo mwijuru. Mwumva ingene abigishwa bonyine bagendana na Yesu ntibari bazi ko ari Imana. None umunyamibembe yari nyuma y'igisagara kumenya gute ko Yesu ari Imana. Vyasaba revelation abantu bagendana nabo nawe kugira bamenye ko Kristo ari Imana. Byabasaba revelation, byabasaba kubanza guhishurirwa na mpemu w'Imana. Vyumvikana ngo umunyamibembe igihe yagaruka gushima Yesu, mbuge ntiyaje mu vyumviro vy'iwazi ngo ngiye gushima Imana, yaje gushima umuntu azi yamugiriye neza yitwa Yesu. Praise God. Ati pasa nugomba kunyigisha iki? Ngomba kukwigisha ko umuntu wese yakontribue mu buzima bwawe kugira ubicuri, subira inyuma umushimire kandi umushimizo ushimira Imana. Haleluya. Shakraba sataraba. Biva ngo gushima birabereye abatunganye. Gushima birabereye abatunganye. Hamuntu yagwaye ikirahuri cy'amazi uri kuraja kwishukira umwana kandi byarasa kumuvamo. Kwa kuvamo. None uyaza ko Imana yabikoreye iki? Subira inyuma umushimire. Hamuntu yakuriye Minervare. Imyaka yose yo kwiga. Utigera ubwira n'umusira rimwe ngo merci. Subira inyuma umushimire. Ubu Kristo nivyo nyene. Subira inyuma umbyati narayishuriwe. Ko Imana gushize ku nzira yanjye nka kanari ikishamwe ibintu kanaka igomba kuma. Rero ndagushimiye. Rasele bosha. Reka ndababwira kandi bano Imana. Abantu Imana akoresheje mu buzima bwawe n'amatwiro Imana yacishije mu ivyigomba. Ngo rero kugaruka ukabashimira vyorohereza Imana, bituma umutima w'uwo muntu guma woroshe kugira Imana igume mucisha mu ibindi. Ngo kudashima bituma umutima w'uwo muntu komantara kandi Imana ishobora gukoresha umutima ukomantaye. Burudire yuko kudashima burya vyugara imihora y'ibindi bintu kanaka Imana yocishije muri uwo muntu bikakuzaga. Vuga ndashima. Vuga ndashima. Cyano ndashima. Gose ndashima. Cyano ndashima.
hari umuntu yakwevanjiriza akurondera umugora kurondera akubwira Yesu wanga kumva mu nyuma uratewe urumva subira inyuma umushimire. Yo kabura umuntu wo uvuga ati umupastori wanje nta n'umucyo yari afise tiyigisha ibintu byo hasi gose. Umuvumo w'Imana ku buzima bwawe subira inyuma umushimire. Njye mubwira ati pastor bishobotse umugure agakositimu Sandra Lisa bishobotse umugure agakositimu mubwira ati pastor nje kurokonesa vya bintu wankorera mu ntango z'agakiza kanje. Uribaza umuntu akontribuye mu kwinjira mu bwami kwiwawe? Uribaza umuntu akoze ikintu gikomeye nk'icyo? Ikintu gikomeye cyane. Subira inyuma ushime. Vuga ati gushima. Gushima biragoye. Nababwiye ko atari gakoga koroshe. Gushima biragoye. Gushima vya vrai atari merci ngaha biragoye. Bariko barabwira Imana ati Imana ni wankura abantu nzogwicubahiro subira mushime. Arebaneka aributsa ibyo bari ubwabo banyotewe Mana irabazako nshuti yanjye mushimire, nshuti yanjye mushimire yaje gukabura ishimwe yiwe mu mutima wawe uno munsi. Arebaneka aributsa bari gucavu atabyizigiro bari bafise arabakiza arabaduza abikirigana abakomeye. Nshuti yanjye mushimire. Hari abantu isita amahirwe ko bazoba abantu, hari abantu imiryango itaha amahirwe ko ari icyo bazovamwo. Bari bababwiye ko atari icyo bazovamwo mbwa uno munsi nawe icyo mumaze kuvamwo kubera Yesu. Mushimire, mushimire. Rasetalaba ari abantu sosiyete irakumiriye n'abanyamibembe ibashira hanze irabirukana. Ari abantu bibera mu busho bari ngaha sosiyete yabakumiriye. Subira inyuma ushime. Sharamanda karabaye. Hari abantu bari babi Yesu abegerana imbabazi nyinshi arabakiza abaharira ivyaha abazana mu nzu y'Imana. Ubu muri abakozi b'Imana mushima Imana. Subira inyuma ushime. Raba shakaramande zitoroba. Abantu mutamufise garanti yo kubaho mwavutse mutageze mubaho kubw'ubuntu. Subira inyuma ushime. Hari abantu baganga bari barimye amahirwe yuko mutazobananya muriho mbwa Imana yarababeshejeho. Subira inyuma mushime. Hari abantu Imana yatunze mu bihe bigoye, mu bihe by'inzara, mu bihe by'uruzuba Yesu yabere mutaka araba. Subira inyuma ushime. Subira inyuma ushime. Subira inyuma ushime. Subira inyuma ushime. Oh, naje kugarura abacenda, naje kugarura cenda, naje kugarura cenda, naje kwinginga cenda. Ati umwami arabarindiriye, umwami arabarindiriye, umwami arabarindiriye. Naje kugarura cenda. Ndababwira ngo umwami aracana muri cya kibanza bamusengeramwo. Ararindiriye amashimwe yawe, ararindiriye amashimwe yawe, ararindiriye amashimwe yawe, ararindiriye amashimwe yawe. Naje kubwira umuntu umunsi umwe yatakambye nk'abanyamibembe 10 avuga ati Yesu ugirira imbabazi, Yesu ugira neza, Yesu aratabara abagira neza. Naje kubwira ngo subira inyuma ushime.